Nongenda bahamiriwe mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, nongera nshimira wowe wese maze gukora subscribe kuri no channel. Sinibagire nawe wese wamadufashije gukora partage kugira ngo ibiganiro byacu byame bishikira abana bariya. Uyu munsi niteka ridasanzwe kuba twongeye kubonana kuri no bonesha kuri yacu, nimbonesha kuri BDI Info, Burundian Information. Murabizi yuko kenshi dukunda gushirako ibiganiro biba bifise akamaro, bishobora kugira akamaro abana bariya. No munsi nkeneye tuvugane ku kibazo c'abarundi bariko baragira muri Tanzania. Muribuka ko bwa mbere nigeze kuba ndabarira ikibazo c'abarundi bariko bagira muri Tanzania mu gihe bariko baraharengana yabaja mu bihugu nka Zambia na South Africa, bagafatwa bagafungwa kandi bafise ibyangombwa. Uyu munsi naho nkeneye tuyage ku kibazo c'abarundi babaye muri Tanzania nk'inyagano n'abarundi babinjiza muri ico gihugu mu kinywabi. Hamashe dusesangura nukuvuga abo barundi kenshi ugiye kuraba iyo bava na barundi baba mu bisagara nka Zagite mu ntara nka Zagitega, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Karusi, hariya za n'ahandi henshi hatandukanye, Cibitoke n'ahandi henshi hatandukanye. Ndibaza murakunda kubona tu video twinshi tw'abarundi benshi baba bafatwa muri Tanzania, ukuntu baba bariko barakubitwa basinzigazwa igufa, abandi bakibwa bagasabwa utwabo. Ati binjira gute none abo bantu kenshi bagenda kubakoresha nk'inyagano, bakabinjiza mu tunywabi nkuko nari nabivuze, bakinjizwa n'abarundi bagenzi wabo, bakagenda kubahenda ngo tugiye kubakoresha akazi kandi kunguka. Musanzwe muzi ko mu Burundi hariho ubukene ahanini ku bantu benshi, ugasanga nashobora kuronka ukuntu yifata. Maze kuronka rero umuntu amuhenda muri ubwo buryo akamara ati jewe ngiye kuronkera akazi uzohemba 150 by'amarundi. Usanga bashaba sharp, muravyumva. Benshi bashaba binjiza mu bw'imagendo bakabatwara bakagenda kubakoresha mu buzi butandukanye. Ubuzi kenshi bagenda kubatwaramwo n'ubuzi bwo kurima, bwo gukora mu ndimo, ni n'ubuzi bwo gufyatura amatafari. Ubuzi buruhisha cyane, ubuzi buruhisha cyane, ubwo buzi buraruhisha nshuti yanje. Izo ndimo bagenda gukoramo ntibaze ngo bagenda gukoresha amamashini, ni suka kwenda mbere asubuhi mpaka jioni. Abantu barenze hariya murabizi, muranabinsumbye. N'ubuzima bubi usanga baba mutuzu nyene twatundumenga nyene nutuzingo, ibintu nk'ivyo. Urumva kenshi rero abo bantu baba batwaye hariya ivyo bayumvikanye sivyo babakorera, kuko barumvika turabahemba ku kwezi. Ariko kubera haba hari abandi bantu babakeneye, aca yanka yuko ari wundi muntu yomuca inyuma akamutwara umukozi, aca guma mu yanka kumuhemba kashi kugira ngo azogume ku kazi, ntazohava agenda ku kandi kazi. Urabizi abarundi bimwe bitagufuha, ashobora kuba ukoreye 50 by'amashiringi akacazo undi akaca ko ati jenzo go acceptant 70. Femira barenze ko ucutaruka ku kazi. Ariko mu gihe boss aba yarakwimye amafaranga cash cuvuga ati sinogenda mpebe yameze nka 3 yanje canka 5 canka 4, nta kundi nge mumiriye ngahanye mpakazompa amahera. Hari abantu baca babaye muri ubwo buzima bagakubita nk'imyaka 2-3 bari hariya nyene barahimbiye, barabaye nabi, barononekaye. Kenshi rero barakunda kugira intambamyi, ingaruka mbi muri ayo mashamba baba bagiye kurimamwo. Benshi bakibwa, bari ubusuma, habari ibikoko, hari abaribwa n'ibikoko. Ugwaye biragoye kuja ku bitaro kubera uba winjiye muri magendo, nta byangombwa bufise, ni bya bindi bagutwara ko bigataro. Hata Burundi muntu agenda kuvuga amajambo ari imbere ababinjiye atabyangombwa n'abarundi, ugasanga urafashwe muri ubwo buryo, mbere ugasanga wafunzwe. Abarundi benshi baheruka gufatwa abantu bashika 50 bafatiwe Ikigoma nyene, bakora akazi ko gufyatura amatafari. Umva n'umuntu yari yabahaye biraka amajambo make, ariko yabinjize nyene nkuko kwa magendo. Jewe rero information nkeneye gutanga, nubwo kenshi iyo tugize ibibazo tuca tugomba kubishiramwo na leta. Hari ibibazo tutakuye gushiramo leta bivanye n'ukuntu usanga leta ataco mu mbari gato, ukuntu usanga leta ataco yari biziko tegute. Ego leta n'umuvyeyi, kandi umunyagihugu yagiriye ikibazo mu mahanga yama yidogera leta. Nanje iyo ngize ikibazo ndidogera leta, tinukuri twebwe leta yiwacu iyo abishiramo inguvu tuba twagize ntitwari kubaho muri buno buzima.
kenshi murabizi yuko tuba twavuye hariya dufise ubuzima bugoye mvuga za guhangayika kandi mu wundi buzima bugoye wavuye mu bugoye usanga ari kibazo ntiyoreka kwidogo cyo bitakuri leta benshi rero tuca dukoma induru ya leta nigire ikikoze itegezwa kugira ikikoze kuko tubayeho ku bwa leta kandi leta nayo ibayeho ku bwacu itegezwa kugira ikikoze cyo nosaba leta rero babo bantu baba bafashwe harakwiye gukora amatohoza neza na neza nyezina bakababazagiza neza umuntu yabatwaye muri kiriya gihugu hamwe uwo muntu akarondegwa hasi hejuru kuko n'umwasi w'igihugu ushobora gutwara abana bato abana bakiri aho n'abatwagwa bakiri mu myaka munsi ya 10 n'ingahe bakabatwara kubakoresha uwo ntatandukaniye na baba koloni barakwiye gukora amatohoza akomeye aboneka ku buryo abo bantu nk'abo boza barafatwa bagashengezwa murumva cengira ko ntanga n'ubutumwa kuri wewe Murundi uguza ngaho ugahendwa ngugiye muri Tanzania n'umuntu haraguhenda ugasanga n'umuntu w'imbwa nawe nyene ntaco yifashije ariko aguhenda ngo ngugiye kumubera umukozi wo mu ndima akagenda gutiyo mwishamba nyene ntakubari yo kuzoba no mukazi k'uruzingo kamwe k'ivyatsi imvura iguye ucuba nko muri bwa buzima bw'igitwa urumva imvura iguye ikakunyagira imibu yahari usanga ari burokoye ikakurya usanga kubeshize mu buzima ugasanga yari ko araguhenda muri ubwo buryo nshuti yanze ukaba ufise umuntu haraguhenda muri ubwo buryo canka haragahenda mugenzi wawe ahubwo mbe uramutanga banamufate azovuge nabandi amaze gutwara hamagende yerekana ubuzima baye murazi ukuntu abarundi abatanzania bakubita abarundi ngaho muri Tanzania bagufasha atavyangombwa ndakunda kubivuga Tanzania bagufasha ofisi byangombwa utabigira baragufunga kandi baragukubita ntikibuza yuko banagucira n'urubanza ku bintu utigeze ukora Tanzania ntabyikunda abarundi kandi natwe abarundi bamwe ntitwikunda ntituniyemera kuko je ntushobora ama video mwama yabonye arengarenga ko kuntu bagenda kubasakasaka mugabo mukaguma mwiroha muri kiriya gihugu mamurondera yika tuze tuca ubwenge tumenya ico turi twiha agaciro iyo twiha agaciro n'abatanzania bazokaduha ariko tukiyimye camumva bizoca biba amazi haromba bizoca biba amazi wewe rero nshuti yanje ntuzuhendwe muri Tanzania akazi babatwara mu ngaye Kigoma nukurima guhera mu gitondo amababa araturika kandi nubwo ugwara ebaganye nakubara ati wewe ndakuramwe iminsi ugagwarindwe mu kwezi azogukatamo mu mushahara umenga nivyo wigirisha abatipe babo bafise inzigo n'abarundi babatwarayo ndi babarundi bagiye kera bafise amatongo bigira nkabaha urumva bigira nkabaha usanga bafise inzigo imwe mbi ntuzuhendwe ngo baguhende ngo urumva ngo bimeze ukware ngo ya mwarabonye aka video k'abana baheruka gukugwa Tanzania bamwe bari bahaswe kubasha n'ibikonjo urumva abana bakiri bato munsi y'imyaka 25 marabonye ukuntu bari batakambye avuga ati nukuri twebwe twarakubise twafatwa nabi aranavuga mbere yuko na mugenzi we bamukubisa agafuni ku mutwe acarafa bakubitwa na babandi bacungera amashamba cembe ndibaza yuko nabatangako nibitambo kuko niwe ushobora kwiruka inyuma yakana nkako mpaka ngukice cyangwa ukamugaza ubatana ubwenge ufise ndibaza mbere yuko hariho muri bagenye babatware bona batanga kuko niwo kuyumvira gushira umwana nk'uwo cyangwa umuntu nkawe muva mu gihugu kimwe mvuga ururimi rumwe kaca umutanga ukaja kumuta mwishamba ubusa n'umugabo tuze tumenya rero ukuntu twirinda abantu nk'abo baza baduhenda kuko ndibaza uwumva yumvise ndabisubiyeme nibaze babahende leta yacu nayo nukuri ikora ibishoboka byose abo bantu baze bafatwa bashengezwe nkuko abo ona abansi biterambere buryo ubutunzi bwa mbere kwisi n'umuntu sinzi ko babizi ubutunzi bwa mbere kwisi n'umuntu igihugu kitagira abantu kandi igihugu abantu baguma bavamo haje igihugu kiba kigeze hatemba hama nizere yuko information mwayumvise reka nshimire wewe wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera ndagushimiye nawe wama wakoze partage wama warungikiye video zacu kazirungikira abandi nongere nshimire nawe wama atera ivyumviro muri comment section ndazi hari abarundi benshi bankurikira barenze mu buzima bwa Tanzania ndabasabye mushiremo commentaire zanyu
ino video hari ikigufashije mbega ubwo buzima bwo kuja kurimira muri Tanzania warigeze kuba bukora. Ndabashimiye cyane ibyumviro byanyu rero ni mubishiremo hama muze kongera kudufasha gukora partage mwirungikira abandi. Murakoze cyane nakagaruka ku kindi kiganiro gikurikira. Bye. Imana ibandanye ibahezagira ibarinda ibyoza bangamira ubuzima bwanyu n'ibyoza basinzikariza imitima, ibyoza bababaza mu mutwe. Bye. Akagaruka.